Ndabahaye ikaze inshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndagwaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwaye ikaze inshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu werereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushike. Ndakubwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane ava mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura. Na makuru akomeye cyane tugira tubashitse ko nyuma y'ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye ashikirije nyuma y'uko amagara yiwe ageramiye. Turagira ngo vyose rero tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane turabibashitsa ko vyose idonido. Reka nsubire ndagusabe kandi ndagukengurukije cyane inshuti munywanyi kure wahejeje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora kandi ku kariyonda gusaba no musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazo jyana nyine upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aya na makuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka kazina muntu mukayatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tukayatambutsa kuri imbonesha kure yacu atasoye ameze neza cyane tukabashitsa ko mu biganiro vya misi yose idonido. Kuri ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yajeje kudushikira ava mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura nyuma y'uko mwumvirije inkuru y'uko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe ishano. Vyose rero reka tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye bikamu nyuma z'uko kera inkuru nziza ari nawe mwizigirwa umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye na cyane ko umukuru w'igihugu cacu ceza c'u Burundi yahisemwo ko atawundi agomba kuba ariko aramugendanira na cyane muri ibi bihe bitoroshe vy'ubugwayi bw'umuvyeyi wacu. Reka abasenga ni musenge dutangure dusenge kuko ibintu vyoba bigira bikomere cyane. Ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye ashikirije abari bamusuye muri ibi bitaro. Amakuru rero adushike nyuma y'ubugambanyi bwakozwe ku magara y'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngo bahejeje gutahurwa. Vyose rero turabigaruka ko ijyanganje General Prime Niyongabo nyuma yo gufata ingingo ikomeye cyane bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu leta ya Gitega yafashe umwanzuro ukomeye cyane ko umukuru w'igihugu atakujanwa mu makungu, ahubwo abo mu makungu bagomba kuzana ubuhinga bwabo bakamuvurira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Na cyane ivyo bikaba vyashizwe ko umukono n'abipfuza yuko ubutegetsi bwa nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye butembagazwa. Bakaba banzuye yuko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu ategerezwa kurungikirwa abahinga mu vyerekeranye n'ubuvuzi bagashika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri rigenekerezo rero biravugwa yuko mu mugoroba ariho abo bahinga baraba bashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Bikaba vyashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha mu ijambo ryiwe rikomeye cyane kuko n'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye umuvyeyi wacu yahora abishikiriza. Aka kanya rero iryo tegeko ryasohotse nyuma yuko humvikanye amakuru akomeye cyane ko umukuru w'igihugu niyoja mu makungu kuvurizwayo bizoca bikomera cyane na cyane ko bivurwa yuko impande n'impande ho bararungitswe abagambanyi na cyane ko humvikanye yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nawe nyene yoba ari muri uyo mugambi mubi cyane wo gukura ko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse ko kandi umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaremvye nyuma yuko yagirana umubonano hamwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Kuri ubu rero bimwe vyaravuzwe yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yoba agwaye ingwara y'igisukari, ariko umupfumu wiwe aturuka mu gihugu ca Tanzania agaheza atangaza yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi umuvyeyi wacu yoba yarahawe ishano. Amakuru akomeye cyane rero nuko kuri ubu ngubu ariko aravurizwa mu cyumba kimeze neza na cyane ko amasoko yacu ngaho kuri ubu ngubu ariko aradushikira. Ivyo vyose rero turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane abategetsi bakomeye bari bashitse aho umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye agwariye. Hari amajambo akomeye cyane bashikirije nyuma yo kumviriza amakuru akomeye cyane. Nanone
umuvyeyi wacu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nubwo amagara yiwe ageramiwe bikekwa ko kuri ngo yobagira yitaba umuremyi ariko Imana ni Imana iraza gukora vyose iroza kwihora kubakoze irishano ryo kwibonekeza ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bakagerekaho n'ikindi caha cyo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Iryo ni ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikamunyubazo ko turobuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane kuri ubu hoba hamenyekanye umugambanyi woba yarahejeje gukora ibara mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko humvikanye umugambi ukomeye cyane wo kugerageza gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe amangetengete nayo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo biravugwa ko yoba nawe nyene ari muri uyo mugambi tugira ngo vyose tuze kubitosora tubibashitse ku vyose ido nido. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabona upyondeko uracurabona arakazo jyana nyene upyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV bikamunyumazo ko ijambo rya mbere Denis Bucumi inkuru nziza ashikirije yoba nawe asaba yuko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yokurwa mu mabanga bico hakarungikwa uyundi muntu akomeye cyane. Uyo ninde nkuko twahora tubibashikiriza muri aya makuru yacu reka turabigaruka ko muri irido nido gusa ikiriko kiratera ububeshi kandi n'ibindi bitandukanye biriko biratera urujijo mu bene gihugu bikamunyuma zuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wenyene adashigikiye yuko Kera Nkurunziza yosubirira General Prime Niyonga mu gisoda. Ibi vyose rero bikaba biheza bishika ka mu gihugu cacu Burundi bikaba biriko biratera indyane hagati ya Kera Nkurunziza n'abaryango w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umutambukanyi wiwe yaheza gusaba yuko umukuru w'igihugu yoka kwiye gutegura Jodel Ndayishimiye akaba ari we agenda mu bijanye n'amabanga mu vyegeranye n'umutekano w'umukuru w'igihugu na cane cane ko biriko birabonekamwo urugambanyi. Vyose rero turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka ndagusabe amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira havurwa nga mu gihugu cacu Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo makuru akomeye cyane nayo none ido nido turaza kuyabashitsa ko yose mukanya bikamunyuma zuko kuri ubungu w'inkuru ibabaje cyane kuri Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD n'ibici vyo babihejeje kumushikira. Reka vyose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Aka kanya rero amakuru turonse kubw'amasoko yacu mu Kayanza konseye wa DPE yasambanije umunyeshure none ubutungane bwamuciriye gupfungwa imyaka 15. N'amakuru adushikiye aka kanya hambavu y'uwo munyororo Dismas Nduwimana azoriha ihadabu ry'amafaranga y'amarundi ibihumbi 50 n'indishi y'imiliyoni 2 vy'amarundi. Kuri ubu rero ico gihano kikaba gihejeje gutangwa na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza mu rubanza rwashashe kuri uyu w'Imana ku wa gatandatu igenekerezo rya 18 mu nyonyo mwaka wa 2023. Dismas Nduwimana w'imyaka 42 umuhanuzi mu biro vy'indero mu ntara ya Kayanza yafatiwe muri imwe mu mahoteli n'umwana w'umwigeme w'umunyeshure. Amakuru ababaje cyane kandi ibi murazi ko biriko biribonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi muri ko murabiraba mu bisata bitandukanye vy'igihugu bikibonekeza kandi ubutungane ataco buriko burakora mu gihe abategetsi nga mu gihugu cacu c'u Burundi bahejeje kuba bigumiye mu gacereri. Ariko nanone uyo mwigeme akaba afise imyaka 21 nanone bikaba bivugwa yuko akaba yiga ku ishuri muri ETSEC riri mu gisagara ca Kayanza. Muri urwo rubanza nyene Hassan Sibomana w'imyaka 30 aba mu gisagara ca Kayanza yagiriwe n'icaco gufasha uwo Dismas Nduwimana mu gusambanya uwo mwigeme no kogera uwo mukobwa mu busambanyi. Kuri ubu rero uwo Hassan yaciriwe gupfungwa imyaka 7 n'amezi 6 no kuri ihadabu ry'amafaranga y'amarundi 25 kuri ubu n'indishi aha nyina w'umukobwa ingana n'amafaranga y'amarundi imiliyoni 3. Kuri ubu rero hambavu yizo zose yizo ndishi
baciriwe bakazoca baziriha 4% vyazo bikaja mu kigega ca leta. Indishi mwomenya kandi n'ikindi mwomenya kuri ubu ngubu kiriko kiribonekeza ngaha mu gihugu cacu Burundi, uwo mwana w'umwigeme yari yafatanywe na Hassan Sibomana yavuzwe aho haruguru ku wa 4 Ruheshi no mwaka muri iyo hoteli nyene. Amakuru rero adushikiye we mwene gihugu uri kumviriza amakuru n'ibiganiro dutambuza kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV, urumva ko urwo rubanza rwoba rwaciwe neza canke vyo bimeze bite. Manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujya naho nyene pyonde ko hama uterere comment musi iyi video. Kuri ubu rero bikaba nyuma zuko nayo ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira ruko mu Kirundo muri commune Busoni abakozi ba leta cyo kimwe n'imiryango itandukanye basabwa guterera amafaranga kugira ngo abarimu bakutsa kivi bahembwe. Kuri ubu rero muri commune ya Busoni mu ntara ya Kirundo abigisha n'abakutsa kivi ni 33 bigisha mu gice ca nyuma c'ishure shingiro kuva ku igenekerezo rya 20 Munyonyi mwaka wa 2023 barahagaritse akazi bavuga ko kuva umwaka w'ishuri utangura batarahabwa agashara. Ikindi rero nuko abo bakutsa kivi bashikiriza nuko hageze gutanga akazi barabibagira. Ayandi makuru rero adushikiye nuko kuri izo mvo abo bakutsa kivi nanone bakaba bavuga ko batazotanga ibibazo vy'igice ca mbere. Ikibazo cyo kudahabwa agashirika bute nanone ni ikibazo gitandukanye kandi gikomeye cyane kuri abo bigisha kiremezwa n'abayoboye indero muri commune Busoni, mu gihe musitanteri amagarira gusubira ku kazi mu kurindira ko ivyo basabwe nanone n'ivyo basavye vyose bitorerwa umuti. Abajejwe intwaro bakaba bahamagarira umuryango guterera 2,000 umukozi wa leta aterere 5,000 bishika 5 vy'amarundi kugira ngo n'imiburiburi umwigisha aronswe vyibura 70,000 vy'amafaranga y'u Burundi. Uwo rero akaba ari we umwe mu miti yafashwe iriko irumvikanwa kugira ngo ico kibazo cabo bakutsa kivi cishurwe. Mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo turiko turabarondera kugira ngo bagire ico babivuze ko. Kuri ubu rero uko twebabwiye mu fuyo nshuti banywanyi mwumviriza ibiganiro vyacu dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri we wumviriza aya makuru akomeye cyane abahije kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane kuri we wahije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kandi ko karyo gusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujyana naho nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ndabibutse ko twababwiye amakuru akomeye cyane yuko hari umugabo yoba yafashwe ku kigo ca Paruwasi Rumonge mu gatondo ko kuri uyu w'Imana itariki 26 Munyonyi mwaka wa 2023. Uwo musuma ngo yoba yogomba yibe imodoka ikaba mbere yaza ameze gutwara telefone ya Android yaririmo, bakaba bamusanganye urufunguzo rwugurura iyo modoka. Mu kigo ca Paruwasi Rumonge bakaba bahora hibwa amamoto, amakinga, amatelefone ntibamenye iyo bija. Nayo ayandi makuru nk'uko twabibashikirije twababwiye yuko kuri ubu rero ibanki y'isi yose yitegura gutanga miliyoni 50 z'amadolari z'inyongera mu gikorwa cyo guheraheza ibikorwa vyo guheraheza iyubakwa ry'urwo rugomero. Ayandi makuru twababwiye mu fiyofunyo twababwiye amakuru akomeye cyane mu yandi makuru yaheze ko ubushikiranganje bwo gufatana mu mugongo no mu nda n'agateka kazina muntu bwavuye buja kugarukira umuvyeyi wa Diane. Kuri ubu rero ibintu bikabeje gukomera cyane na cyane ko turiko turakengurukira cyane abagize uruhara mu bijanye no gutererera umuvyeyi wa Iteriteka umwana yishwe anizwe umisi yaheze. Amakuru akomeye cyane adushikira rero nk'uko twabashikirije inimero yo kumutererera kuri ubu mukomeze mubandanye mushitsa ko iyo ntererano nyuma yuko uyu muvyeyi dukeneye yuko yoronka ibizomufasha mu kurera abandi bana asigaranye. Nayo uko twebabwiye mu funyo reka amakuru yacu tuyabandarize ku magara y'umukuru w'igihugu Nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi bikorwa bitandukanye biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi kugira ngo vyose tubibashitse ko ido nido bikamunyuma zuko. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi urukumviriza aya makuru n'ibiganiro. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone kandi nizere ko umerewe neza aho uherereye hose. Kuri ubu rero
ndababwira ukuri aka kanya amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arageramiwe. Murazi ko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yahora agendanira abene igihugu mu bisata bitandukanye, ariko kuri ubu izo ngendo z'urutavana ko zarahagaze, ari navyo biriko biranezereza ibihangange bitandukanye, harimwo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, General Prime Niyonga umukuru w'igisoza ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi, hamwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ibi vyose rero akaba ari byo biriko biratera umubabaro abene igihugu. Uburongozi bw'u Burundi na cane ubutegetsi bwa Gitega bwoba bugira busambuke atajikozwe. Ibi vyose rero katubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, bikaba mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko amagara yiwe ageramiwe, bikavurwa yuko yoba yarahawe ishano. Ayandi masoko akemeza yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yoba angwaye ingwara y'igisukari yahorana. Ibi vyose rero reka tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, nizere ko umurewe neza iteka umunezero n'ivyo tubipfuriza. Kuri ubu rero Jodel Ndayishimiye yashitse aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye, bikavugwa yuko yashikirije ijambo rikomeye cyane ry'umubabaro. Amakuru dukura mu gisoda aremeza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe ishano, na cane ko hari akarwe kiyinkoye ku mukuru w'igihugu kaba karashinze ibirindiro no kurahirira gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega no gufata ngo bagakura ko intwaro y'agahotoro, intwaro y'umukazo nk'uko bishikirizwa na bimwe mu bihangange bitandukanye. Itangazo rero rikomeye cyane tugira ngo tubashitse ko nuko kuri ubu ngubu amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiye gukurikiranwa na bamwe mu bahinga mu vyerekeranye n'amagara y'abantu baturuka mu bihugu bitandukanye hirya nino ku migane y'amakungu ya kure. Kuri ubu rero kuri uyu mugoroba niho abo bahinga bashika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, nk'uko amasoko yacu yibanga mu gisirikare no mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza. Reka tugire ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ku ijambo rikomeye cyane. Kuri ubu Denis Bucumi Nkurunziza yajeje gushikiriza nyuma yo kuraba neza akabona yuko umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yoba nawe nyene afise uruhara mu bijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu. Denis Bucumi Nkurunziza yashikirije ijambo rikomeye cyane ko aravye neza abona yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriye n'ibindi bihangange biri mu karwi kiwe kuri ubu ngubu baba bafise uruhara mu guha umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano. Bikaba bivurwa rero yuko kuri ubu nk'uko yabishikirije ko ibikwiye mu gihugu c'u Burundi ari uko Reveriyano Ndikuriye yotabwa mu mvoto, na cane ko ariko aravugwa ko amabi menshi cyane atagira uko asanga mu gihugu cacu c'u Burundi, ibijanye no kurungika imbonera kure muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gusuma inzahabo, kandi ivyo vyose atanyungu bifisiye imiryango. Kuri ubu yizo mbonera kure ziba ziriko zirarungikwa. Amasoko yacu mu mbonera kure yemeza yuko Reveriyano Ndikuriye arungika imbonera kure muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mwibanga rikomeye cyane, atanu umutegetsi n'umwe afise ako gakuru. Kuri ubu rero Reveriyano Ndikuriye igihangange mwaracumvirije mu bikorwa bitandukanye nga mu gihugu cacu Burundi. Abene igihugu benshi barazi ivyo abariko arakora mu bene igihugu n'ibindi bitandukanye, nubwo yibonekeza nk'umutegetsi w'akarorero. Ariko nanone amakuru dufise tugira ngo yose tubashitse ko nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaremvye, vyaravuzwe yuko Reveriyano Ndikuriye yoba yaragerageje kwibonekeza mu kwigarurira abene igihugu nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kumva z'amasoko yacu turaza kugaruka tubashitsa ko ayandi makuru akomeye cyane avurwa mu gihugu c'u Burundi n'ayandi avurwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu Reveriyano Ndikuriye nyuma y'iyo ngingo ikomeye cyane ariko arafata yo kurungika imbonera kure muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ivyo birashobora kumukwegera akarambaraye, na cane ko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yajeje kurakara cyane. Kuri ubu rero ibiriko biraho mu gihugu cacu c'u Burundi ni ibintu bitangaje cyane, tugira ngo vyose tuze tugenda tubigaruka ko vyose idonido. Turi ngaha Igitega kugira ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa mu butegetsi, amakuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu, tukayabatoreza tukabashitsa ko yose atosoye.
yasohoye ijambo rikomeye cyane General Prime Niyongabo abashikirije nyuma yo gushika aho umukuru w'igihugu Nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye nubwo ataronse akaryo ko kuyaga n'umukuru w'igihugu na cane ko umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu adafise akaryo ko kuyaga n'ibihangange bitandukanye biriko biramugenderera muri iri vuriro rya Gira Hospital riherereye i Bujumbura. Ayandi masoko akavuga yuko umukuru w'igihugu yobagira ajanwe mu rugo iwiwe ariho abahinga bari buve mu makungu baraza bamushikiriza imiti itandukanye yo kugira ngo umukuru w'igihugu harabwe neza yiba yoba agire amagara mazima. Kuri ubu rero umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ageramiwe, biravugwa yuko yoba yarahawe ishano ritandukanye na cane ko wa muhanuzi wewe aturuka mu gihugu ca Tanzania yashikirije amajambo akomeye cyane tugira ngo yose tuze kuyagaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka nsubire rero ndagukangurikiye cyane nshuti munywanyi kuri wahijije gupyonda ijambo sabone ku batarabikora kaniko karyo gusoma no musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujyana aho nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimuje kure ibiganiro vyacu ndakagaruka turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye tubabwira ibijanye n'umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu aho agwariye. Turaza kubashitsa ko nibindi bitandukanye biriko biravugwa ku mwicanya akomeye cyane mu bategetsi b'u Burundi nibindi bitandukanye ku basirikare b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Murazi ko ayo makuru tubandanya ayo muba mwaragiye munyegezwa yose tukabashitsa ko ikete rya rugikiwe umukuru w'igihugu Nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye turagaruka turitosora kandi turibashitse ko mu biganiro vyacu vya misi yose. Nizere ko aho uri hose umerewe neza iteka umunezero nivyo tubipfuriza. Mugabo ndakubwire kuri ubu ngubu rero ibintu birahejeje gukomera cyane nga mu gihugu cacu Burundi. Biraboneka ko ubutegetsi bwa Gitega bwobo bugera busambuke, ariko ngaha turi ngaha kugira ngo tubashitse ko ayo makuru. Nizere ko rero wahejeje gupyonda ijambo sabone